Ndasubiriye kugusuhuza nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kumwe natwe ngaha kuri no mbonesha kure imwe rudende igutohoreza amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure ndaguhaye kaze ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho udukurikira uherereye ico utegerezwa gusa n'ugufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyonda ko hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira umukuru w'inama nshingamateka harabuza abashingamateka kudoma urutoke ku ngorane ziri mu gihugu hagategekanya kugarukana igihano co gupfa ku bahungabanya ubutunzi bw'igihugu inama nshingamateka y'u Burundi yarize iranemeza integuro y'itegeko ishiraho amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'ibihumbi 2024 ushira umwaka w'ibihumbi 2025 bamwe mu bashingamateka bari bavyiyamirije kuva ku munsi wa gatatu mu gihe umukuru wa sentare yubahiriza amatungo ya leta yari yagiye gusigura umwihwezo w'ibiro vyiwe ingorane zihanze Uburundi na cane ibitoro umwe muri bo yasavye bagenzi we ko batovuga amajambo maremare kuko hari abataha n'amaguru kuri uwu wa kane abandi baserukira abanyagihugu bagarutse ku myidogo y'abanyagihugu ku bijanye n'ubuzima buzimvye yarenze urugero mu Burundi ivyo ntivyanezereye umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gerase Ndabirabe aho yasavye gutora ibindi vyiyumviro akabagabisha kazobaca intoki ku bwa Daniel Gerase Ndabirabe abashingamateka banegura ingorane ziri mu gihugu bategerezwa kubiheba kuko abarundi bagishobora kuronka ivyo bafungura vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure nayo kandi igitega imyaka 5 nico gihano casubiriye gusabirwa Emilienne Sibomana mu rubanza rwa sentare y'iyungururizo rwabaye kuri uwa kabiri mw'ibohero rikuru rya Gitega icariho c'umushikirizamanza yagirije Emilienne Sibomana umunyamabanga wa Lycée Christ Roi ya Mushasha ku mugwa mukuru wa politike kwagiriza abantu mabi aca musabira igihano co gupfungwa imyaka 5 yari yamenyesheje amabakorerwa abana bakiri bato akorwa n'umuyobozi w'iyo Lycée Leonard Ntakarutimana umusaseridoti ntiyaje muri urwo rubanza rw'idonido Patiri Leonard Ntakarutimana yaserukiwe n'umushingwamanza Gertrude Nibigira yamenyesheje ko ivyashikirijwe na Emilienne Sibomana hatavyemezo bifise kuko atabashinga intahe bakorewe ayo mabi barashinga intahe vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo burambuye navyo ntuje kure nayo kandi Faustin Ndikumana harongoye ishamwe Parisemu havuga ko igihugu kigiye kwinjira mu ruhombo mu gihe leta itokemura ikibazo c'igitoro hamwe n'amafaranga y'agaciro ibi yabishikirije kuri uwa gatandatu igenekerezo rya 15 ruheshi 2024 mu gihe amakungu yahimbaza umunsi wahariwe kurwanya inzara nk'uko bishikirizwa na Faustin Ndikumana arongoye ishamwe Parisemu uyu munsi wahariwe kurwanya inzara ushitse mu gihe Uburundi buriko buraca mu bihe bidasanzwe nk'uko ivyirwa vyakozwe vyerekana ko abarundi bangana na 70% babayeho batazi ico baza gufungura nayo ibice 40% vy'abana navyo babayeho bafungura nabi ko rero ikibazo c'igitoro kije gusongera isibe isayo gusa ayo hamwe n'ayandi ni mukanye mu buryo burambuye ntuje kure ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV haraba handitse ijambo sabone canke subscribe urafyonda ko hama udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru y'ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza ano makuru ku buryo burambuye nunyemerere nyatangurire kuri no nkuru ivuga ko umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gerase Ndabirabe ariko arabuza abashingamateka kudoma urutoke ku ngorane ziri mu gihugu hama agategekanya kugarukana igihano c'ugupfa ku bahungabanya ubutunzi bw'igihugu
Inama nshingamateka y'u Burundi yarize iranemeza integuro y'itegeko ishiraho amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane ushira umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu. Bamwe mu bashingamateka bari bavyiyamirije kuva ku munsi wa gatatu mu gihe umukuru wa sentare yubahiriza amatungo ya leta yari yagiye gusigura umwihwezo w'ibiro vyiwe ingorane zihanze Uburundi na cane cane ibitoro. Umwe muri bo yasavye bagenzi we ko batovuga amajambo maremare kuko hari abataha n'amaguru. Kuri uwu wa kane abandi baserukira abanyagihugu bagarutse ku myidogo y'abanyagihugu ku bijanye n'ubuzima buzimvye yarenze urugero mu Burundi. Ivyo ntivyanezereye umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gerase Ndabirabe aho yabasavye gutora ibindi vyiyumviro akabagabisha kazobaca intoke. Ku bwa Daniel Gerase Ndabirabe abashingamateka banegura ingorane ziri mu gihugu bategerezwa kubiheba kuko abarundi bagishobora kuronka ivyo bafungura. Nimurondere iyindi mvugo canke murondere ibindi muvuga kuko twese turi abarundi. Ntimubandanye muvuga ayo majambo avuga ko abarundi bakenye kandi ko bari mu bukene butagira izina. Abarundi barafise ivyo bafungura buri munsi, ariko nimba mushaka ko buri murundi aronka indege, aronka umuduga, ivyo ntibizokwigira biba. Muvuze gutyo nashaka kubabaza, mbega umurundi adakenye asa gute? Mbega umurundi atunze we asa gute? Uwo muntu akenye ninde? Mumutora gute? Niko Ndabirabe yavuganye agashavu. Ububeshi ku ngorane z'ibitoro. Mu gihe abarundi bageze ku rugero rwo kuja kugura ibitoro ku rubibe rwa Kongo kubera ubukene bw'ibitoro, kandi umukuru w'igihugu n'umushikiranganji wa mbere basiguye ko hari ubukene bw'amafaranga y'agaciro, kandi hakaba hari ingorane zatewe n'uruhagarara rwo kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icumi na gatanu gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri, nk'imvo zibiri nyamukuru zituma ibitoro bitaboneka haraheze amezi hafi 42. Muri iyi minsi bikaba vyaragoranye gusumba. Umukuru w'inama nshingamateka yemeza ko hari abantu banyegeje ibitoro mu mihana yabo, kandi bikaba ari ibitoro vyinshi. Mwagumye mugaruka ku ngorane z'ibitoro, ariko ndababajije, abo bantu banyegeza ibitoro mu mazu aho umuntu ashobora gufatanwa amaritiro 5,000, 3,000 y'ibitoro, uwo muntu kubera iki abikora uko? Kandi mugaca muvuga ko hata bitoro bihari, mu gihe muri twebwe nyene hari abakinyegeje mu mazu canke abagenzi banyu, ariko mutavuga na kimwe. Bagaca baja kugurisha ivyo bitoro ku giciro kirekire, kandi mugaca mwitangaza nk'uko abakoroni babikora. Abakoroni badutuma amananiza atuma tuguma mu bukene, bagaca baza kudukindaga kw'ibihugu vya Afurika bitazokwigira bitera imbere, ariko bariko baratwiba. Niko yadugije ishavu kandi. Uko akaba ariko yadugije ishavu kandi. Kugarukana igihano co gupfa. Nimukore nkabo, ni ukuvuga abakoroni. Ntimukore nkabo, ni ukuvuga abakoroni nyene. Abantu banyegeza ibitoro kugira ngo abanyagihugu bagumuke. N'ubu genda murabe, hariho amakamyo ariko arinjiza ibitoro, ariko ico gitoro kija hehe? Tuzosaba leta isubizeho igihano co gupfa ku muntu wese yofatwa ariko ariba ibitoro, kuko ivyo bisa no gukenesha igihugu n'abanyagihugu muriko muravuga. Yicirwe aho nyene, gutyo ngira ngo ibintu bizoca bisubira mu buryo. Uko akaba ariko Daniel Gerase Ndabirabe yadugije agashavu. U Rwanda igihugu cama kigwa mu mporero. Ku bwa Daniel Gerase Ndabirabe hari abakozi ba leta bimwa imishatsi, bamara amajoro badasinziriye kugira ngo ibitoro biboneke. Arababazwa no kubona hari abantu baja kugurisha igitoro c'Uburundi mu Rwanda.
nta barundi baja hanze y'igihugu kuvuga ngo ntimuhe ibitoro Uburundi, Uburundi ntibwohabwa ibitoro. Kuki mutavyiyamiriza? Leta niyo itanga amafaranga y'agaciro kugira ibitoro bize, ariko bamwe baca bacegeranya bakaja kukigurisha mu Rwanda. Uko akaba ariko umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi yamenyesheje. Guca intoke abwira abashingamateka biyamirije amatagisi y'umurengera n'ubukene buhanze igihugu c'u Burundi, Ndabirabe yamenyesheje ko yifuza ko bacibwa intoke zabo. Mushaka iki? Muri mwebwe nta bagurisha amafaranga y'agaciro canke bagenzi banyu, ariko muravuga ngo nta mafaranga y'agaciro ahari, igihugu ntikigira amafaranga y'agaciro. Mushobora kubaka gute ayo magorofa tubona? Si amafaranga y'agaciro munyegeje, kandi mukanka kuyacisha muri BRB. Wobaca izo ntoki mukoresha mu kuvunjisha ayo mafaranga mvamakungu, mu gihe igihugu kiguma gikena co kimwe n'abanyagihugu. Uko akaba ariko yavuganye agashavu. Yarangije avuga ati muraboroga hose ko ubutegetsi bwananiwe, ubu ni ukubabwiza ukuri. Igihe tubapfunze ni mwebwe nyene muzovuga ko amabohero yuzuye. Bamwe baranavuga ko batazokwigira baha amafaranga yabo leta kugira ngo iyifashishe, ariko muririsha gusa, ariko mukanka kwiyamiriza abahungabanya ubutunzi kugira ngo tubabambe ku giti. Uko akaba ariko Daniel Gerace Ndabirabe yashikirije. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ico utegerezwa gusa no gufyonda sabone canke subscribe, nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu mu makungu ya kure. Ndakwifurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kugira ibihe vyiza n'umunsi mwiza.